Yes, nkuko vyama hano kuri kamera za Niyosel TV tubashikiriza amakuru atandukanye kandi ameze neza. Uyu munsi tuje uko mutari mutumenyereye mu mbere kugira ngo tubashikirize amakuru atandukanye na cyane cyane abari ko arakijya nino hagati y'aba artiste b'igihugu canke hagati y'abasangiye umwuga. Nyita Edison ndayahoze wongera umwite Arkeni ni nawe yatumye bino bikoreka kugira ngo ano majwi bikunde ko mushobora kuyumva na cyane cyane naya makuru atandukanye tsakuza turacisha ngaha kugira ngo ibintu bigeze bibandanye bigenda neza. Tufitiye inkuru ishushe ubona ko hari benshi bariko barayandika ko ijya nino na cyane cyane ku mbuga ngurukana bumenye ariko bona ko hari abayikora ko bagasha nabari yabikanka mugabo ari inkuru yamaze kuja habona. Duhera kuno mugabo nimbona Jean Pierre Kidum kibuganizo niwe yabaye inkwezi y'amarere na cyane cyane bivanye n'ubutumwa yacishije ku rubuga rwiwe rwa Facebook nayo ikaba yitwa nimbona Kidum Jean Pierre. Bona ko akimara kwandika amajambo ngira ndababwire haraba artiste benshi bahagurutse biba ngombwa yuko bamwishyura na cyane cyane bivanye n'ijambo yakoresheje muri no nkuru. Yagize ati abaririmvyi tur'imbwa kabisa ataco zimaze corona yoyo umengo yaje ihiga twebwe kabisa. Uyu ni nimbona Jean Pierre Kidum inararibonye mu muziki w'u Burundi yakoze ibikorwa bitandukanye hani wacu ndetse no hanze y'igihugu mu nyuma acaja kwibera mu gihugu ca Kenya. Muganga wo mu gihugu ca Kenya ntako batakoze mu kugira ngo bamuhereze ubwene gihugu aravyankagira ati je nzopfira igihugu canje. Mbwa kino gihe ni nimbona Jean Pierre Kidum yavuze ko ari imbwa mu bandi. Kuko ntigeze avuga ngo muri imbwa, yavuze ngo tur'imbwa kabisa taco zimaze. Ariko yapreshije ko abaririmvyi ko ataraba canke bari basanzwe bari mu bisata bitandukanye. Ino message ikimara kuja neza na neza ahabona abaririmvyi babanje barigumya baravuga bati uyu mugabo ashobora kuba bamuhakinze. Runo rubuga bashobora kuba bagize gute baruhakinze hama batangura kwandika amajambo ashobora kuba ashaka gucafuza abana bariye. Ariko nimbona Jean Pierre Kidum nta kintu na kimwe yigeze aherekeza kuri ino message yabanje arareka. Mu nyuma haraba artiste babiri batigeze bihanganira ano majambo bamaze kubona ko nimbona Jean Pierre Kidum koko ariwe yanditse. Ubona bose abandi ni manager artiste hakub'Imbwa ndetse nono mufasoni Natacha ngendabanka musanzwe muzi nk'umuririmbyi adasanzwe hano ku butaka bw'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu. Turahera kuri buno butumwa bwa hakub'Imbwa yaciye aja kuri Instagram yiwe arandika no majambo akurikira ati nasikia mzee amebadili jina anataka wamwite dog dias coronavirus. Yavyanditse mu rurimi rw'igiswahili. Abakini batavyoroshe na gato ariko akimara kwandika ano majambo nimbona Jean Pierre Kidum yacaja kuri status yiwe ya WhatsApp yandika avuga ati imvugo yanje y'ikirundi ntushobora kuyitahura uri umunyamahanga. Abarundi bukuri bene Burundi nibo batahura imvugo yanje. Bamwe ati ino message uno mugabo nimbona Jean Pierre Kidum yanditse ashobora kuba yishyuye no mugabo hakub'Imbwa. Kuko mu makuru twagiye turonga canke amakuru yagiye acana kwijya nino muri kahise bagumye batunga gatoki na cyane no mugabo hakub'Imbwa ngo ni umukongomani so murundi. Uyu mugabo nimbona Jean Pierre Kidum akimara kwandika buno butumwa na cyane yishura hakub'Imbwa byagaragara ko ari message je kwishura hakub'Imbwa ino yari yanditse cisha kuri Instagram avuga yuko na cyane uno mugabo nimbona Jean Pierre Kidum ngo yahinduye izina ngo yiyita imbwa cagira diaz ngo coronavirus. Ubutumwa bukimara kugera ngaha mu nyuma yahavuye uno mugabo nimbona Jean Pierre Kidum asubira kugira gute
kwandika aho yateye yibasira Natacha Ngendabanka ndetse nande n'uno mugabo Happy Famba, kuko Natacha Ngendabanka yarahejeje na cyane cyane kurekura ubutumwa yiyamiriza ivyari vyanditswe n'uno mugabo nawe se wundi ni Nimbona Jean Pierre Kibido. Ivyo yari kwiyamiriza yari amajambo na cyane cyane yakoresheje muri no message yakishije ku rubuga rwe rwa Facebook yitimbwa aba artist, avuga ati twe ntitur'imbwa. Uwo ni Natacha Ngendabanka aravyanka kabisa, aravuga ati nimba yisimbwa nabimbwa wenyene ubwiwe muga twe turi kwivugana turiko turakora. Akimara kwandika ubutumwa Natacha Ngendabanka biciye ku rubuga rwiwe na cyane cyane mu ntumbero kugira ngo hagararire na cyane cyane aba artist basangiye ikivi canke basangiye akazi hano ku butaka bw'u Burundi, niho mu nyuma uno mugabo Nimbona Jean Pierre Kibido yahavuye agira gutya yandika amajambo na cyane cyane yibasira Natacha Ngendabanka. Ariko ibintu vyahavuye bifata iyindi nzira. Mvuze ko ibintu vyahavuye bifata iyindi nzira nuko hari ubutumwa Nimbona Jean Pierre Kibido yanditse abana bariya bacabona yuko abutumbereje kuri uno Natacha Ngendabanka. La nom yanditse agira ati abaguma babesha uriya muntu bamurira ku dufaranga twiwe mu kumwizeza yuko imiziki yiwe iguma ikundwa n'abantu ntaho bataniye na basehuzana. Ni mu mubwiza ukuri ko atavyazi abantu twakomeje na cyane cyane gusoma n'ubutumwa aragira ati abantu baricwa n'agatwengo bamwitegereje, ntavyazi vraiment Paul kwa kusema ukweli. Iyi message aciye imbarutso ni message yanditswe na Nimbona Jean Pierre Kibido ayishira kuri status yiwe, kandi mugabo ntiyayimajije ku mwanya muremure ngira bivanye n'impanuro yahawe n'abacanke bariya canke naguze impamvu yahavuye acayifuta. Mugabo yayifuse abana bariya bamaze kugira gute, bamaze kugira screen, bari bamaze kugira gute kuyitora ino message ndabasomeye ariyo yiyi muri ko murakurikirana ngaha. Mu nyuma gato ntivyatevye amaze kuvuga yuko abana bariya babesha Natacha, bamwe ati nabamenyesha makuru, abandi ati nabanditsi, abandi ati nabana bariya, niho mu nyuma hacatangura gusakara irya nino ino video. Ni video uno mugabo Nimbona Jean Pierre Kibido yakoreye neza na neza ngaho i Kigali mu Rwanda, igihe yari ngaho mu Rwanda gukora ibiteramo bitandukanye. Acatanga ikiganiro kuri no TV online ya Afrimax na cyane cyane yakorera ko no mugabo akiyakora nawe se wundi yitwa Bakti, kino gihasanzwe abazo hariya muri Big Town TV. Ni Nimbona Jean Pierre Kibido yashikirije ano majambo akurikirana cyane cyane amajambo avuga kuri Natacha Ngendabanka, amutaka amuvuga ko vyinshi ivyiza vyose bibaho na cyane cyane vy'intwari niko no bivuga iri kwirabikora neza mu muziki w'u Burundi. Nta byinshi mfise kuvuga, ahubwo ni mwumvirize amajambo yakoreye ico gihe. Ano majambo dufata ko yaje avuguruza ya message nabasomera yo kuvuga ko bamubesha ko atazi kuririmba, muga muri no video yavuga ko azi kuririmba kandi anamubatiza n'akazina ati umva ko yavuga ati ni la première dame artistique. Reka ndeke kubikisha amajambo ni mukurikira amajambo Nimbona Jean Pierre Kibido yakoresheje kuri no TV online Afrimax neza na neza kuva ngaho i Kigali mu Rwanda. Hari abakozi mu muziki, kwanza la namba la bamba la biote la kadhalika niwe mugore wa mbere yubahutse akava muri ya masoni y'umufasoni, amasoni y'umufasoni, agatangura gukora ibintu. Eko nitwahura nzomubwira bikorwa gutya, we akunda kuvuga ngo mubibona gute, ufise gute, je nzomubaza bikorwa gute. Natacha la namba la bamba, Natacha la namba la bamba. Iryo zina ryonyine no kuri mbere mu bigeme twari dufise kera bagoreti ba Chantal bande ariko c'est la première dame. Arundi muntu in fact reka namuyizina première dame artistique. Nyuma ya kano ka video kamaze gusakara ijya nino, Natacha Ngendabanka yaciye asubira kuri Facebook yiwe ariyo page. Nivyahavuye vyoroha kuko yanditse amajambo
atandukanye na majambo mugira muce mukurikirana cyane cyane hano kuri Niyosel TV yatanguye atwenga ubona ko yatwenza agatwengo kamwe karenze agira ati la namba la bamba Natacha nom la boss namwe mu mazina musanzwe muzi ko yitwa uno mufasoni uno mu artiste w'u Burundi Natacha Ngendabanga acara kurekiza ko ati ubu n'ubutumwa ariko arahereza n'imbona Jean Pierre Kibido thank you musaza nzokwama ndabaserukira hose kuko ndi umukozi w'akarorero kandi ndakunda igihugu canje atabujyajya kandi kukigwanira no kukimenyekanisha hose niyo ntego ya mbere mfise aho tuca twongera ko akajambo k'inkoramutima k'abarundi b'umutima bavuga yuko hakub'Imbwa wob'imva la première dame artistique amwe mu majambo uno mugabo n'imbona Jean Pierre Kibido yakoresheje na cyane cyane igihe ariko arataka uno mufasoni w'umurundikazi aka kandi iyi article yayanditse inyuma ya kano ka video kari kamaze gusakara nyuma yo kwandika avuga yuko hari ivyo adashoboye abeshwa n'abana bariya aya makuru arahererahe bimeze gute ubona ko hari ibintu byinshi kino gihe cyane muri kano kanya biriko biravugwa na cyane cyane muri industry ya music y'u Burundi twifuje gushikiriza abarundi n'abarundi kazi kugira ngo bamenye ibiriko biracijya nino na cyane cyane ku mbuga ngurukana bumenyi mbwa kino gihe ubona ko amaradio hanini atarayahagarara ko cyane ino nkuru ariko kano kanya reka twicisha hano kuri Niyosel TV abarundi bari hano ku butaka bw'u Burundi kugira ngo baronke inkuru ku mwanya n'abari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu bihugu bibanye twovyita bombora twovyita gutana mu mitwe twovyita changamoto tuvyite gute jaho musi muri commentaire mudufashe na cyane cyane gutora izina rya bino biriko biraba ama muziki w'u Burundi nta kindi nzobakorera atari ukomeza kurikirana ino nkuru gushikirangiye kano kanya naho inkuru igeze iri hagati y'aba artiste mbwa kano kanya ubona ko haruhande y'ino nkuru canke haruhande y'abano bariko barandika na Peter niyo asanzwe avukana none mugabo nziza Desire musanzwe muzi ko yibarukanye umwana na Natacha Ngendabanga yamaze kuja ku rubuga yanditse hari n'abandi bariko barandikana cyane cyane bavuga ati uyu mutama kabisa yadututse kabisa yavuze nabi ubwo reka turindire na yandi makuru azokomeza kuviga nino ku bandi ba artiste bazohava batihanganira cyane cyane n'umvugo n'imbona Jean Pierre Kibido yakoresheje muri no message yacishije ku rubuga rwiwe nuko nta kindi nokora tara kubabwira yuko gumana natwe mu kugira ngo nibikurikira bizogushikire ku mwanya gira subscribe hano kuri Niyosel TV wongera ugire like and share haruhande yaho muri commentaire mukomeze kutubwira nandi makuru mwipfuza ariko kano kanya nino nkuru tugiye gukomeza gukurikiranira hagufi kugira ngo tube tubashikiriza ku mwanya biciye hano kuri kamera za Niyosel TV hamwe ibintu biheze bibandanye bigenda neza nyita Edison nda yahoze aka sinzoceceka nongera shimira uno mugabo nawe se wundi yitwa Arkoni niwazokomeza canke ni wari kwakomeza aguma abikora neza cyane bye bye.